cyagiye twagenda kuhamba agahungu gatoya kitwa KACAMAN kamwe k'igitega umwe muri abo isanduku bazanye wasanga rishobora kugurwa amahera hafi y'umuriyoni. Isanduku bazanye guhambamo KACAMAN DARCY kantu kamwe canke tubiri wibuka kuri KACAMAN DARCY ni nkuto KACAMAN ndi mwibuka ko tukinire aharahanyeneye ahanyene niho twakiniye yari yari umuzukuru wanje hanyuma rero ndamuzana imbere y'intahe mu kumuzana naje namuhetse mu mugongo kandi umuzanye imbere y'intahe gashika ndamwurutsa harahanyene hamero ninje kwitwarira uyu muhungu ibintu yankoreye n'amatabitabi tuteka inyama ntitumenye zaciye akaba yazitwaye ujya munya ubuzima busanzwe nta gatabi wigezwe oya gatabi sinakanyoye ego urumugi naragomvye kurunwa umugana naruretse kubera iki nta warumbujije ivyo abandi bavuga ko rubahaje ntabyo nabonye yani marayika wewe wumva ko abandi rumogi rubahiki baravuga ko ndi kumwe na Yesu ndonyi inkomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyanga mu izina rya Yesu ndi kumwe na Yesu wumve ndonyi inkomezi zo gutsinda buhoma Igozen TV. Tugende Yes nuko bakunzi ba Igozen TV ndacari umusatirizi aho ngenda ndabashikira mu mihingo itandukanye kuri uno munsi Igozen TV twashoboye gushika mu ntara ya Gitega muri commune Giheta neza na neza aho bita mu Gishora ndi kumwe rero n'umurejande ndi kumwe n'umutama wa kera umutama w'inararibonye mu gukina amareresi canke udukino tugiye dutandukanye Munyare ndakwakire ku ncuro ya mbere kuri Igozen TV. Ego nanje ndabashimiye kweri muranyakiye kandi murakoze. Ego abenshi cyane boshobora kubaho miliyoni bufsibyo hariho uwo miliyoni ati ukavuga amazina yanje y'ukuri uwo miliyoni uzobukoreye rero kugira ngo ni wakora ko kantu uwo miliyoni bazoguce mbega amazina nyayo turetse Munyare mwitwa bande amazina yanje y'ukuri nitwa Deo ndaruzaniye uraruzaniye kandi bugero ni Deo Gracias ndaruzaniye ego ndaruzaniye mumeze neza rero neza cyane ndaruzaniye mbega gisiguri ndaruzaniye n'abavyeyi barinyise izina ryanditse uko nyine nta kindi kintu bongeye ko hanyuma mugajere ko bazaniye batambwiye ubwo arigo acinshira urukundo rero mbaze ko bazaniye urukundo kuko abantu duhwanye baranezerwa bakanyakira neza mbere bamwe bampa n'agafana usanga umengo mwari musanganye yego nacyo bazo rero ntibazaniye urukundo bwabo ndaruzaniye urukundo nuko bakunzi ba Igozen TV ndumva ngehewe cyane kubona tubasanzeho twanabateye kumbure tutabateguje mutubabare cyane mwe ni vyiza cyane ahubwo kutabateguje mwari muvuye mbega mwari gusenga ego Imana hariya satani ngira mwayitutse cyane satani twari kumutu n'umwasere iyo tutse satani nubu cumuye ujyaye oya nubu cumuye kuko satani ko ari umwasi none mwemva twamushimye urumva ndafise n'akaririmbo kamugwanya kuko urabona mu Burundi turafise inzoka nini ya cyane yitwa isato ya hakaba n'akayoka gatoya cyane bakagica bakita buhoma akayoga gato cyane kanyuma baca bakita buhoma ukuvuga ushobora ugahonyeje nk'ukuguru ushobora ugahwanya mu kirenge cyawe kari mu kirenge marana kwishe nkora indirimbo ivuga ngo ndi kumwe na Yesu kamwe satani ndakita buhoma nukuva n'amasatani ari isato rero ndi kumwe na Yesu ho gacika buhoma ya sati kiba buhoma kayoka gatoya cyane ushobora so ndaruzaniye urukundo Munyare rero ryari izina ryavuye mu gukina ninde kuba twari ko turakina agakino kajanye n'urumogi ama rero hariho umuhungu umwe urumogi gwishi cyane yitwa Munyare yarunwa muri ninde oya no mu buzima bwanze mu buzima bwiwe bwose tugizere ico gikino carimwo Umunyare
cyangwa nko kumura urumogi twaciye twishimikiza iryo zina ry'uwo muntu tuca dukoresha izina rya Munyare mbega woba wibuka umuntu wa mbere yatangwe kugutazira ako kazina rero bagitangura kubona iyo ntuze yo ninde baciye banyiteje izina rya Munyare ngerageza no kurigwanya nti iryo zina sinarishaka ko iryo zina twagitije kugira ngo tunegure urumogi dukoresheje urumwa rero muga mu nyuma naciye mbona bwa bundi Munyare rero barawushinga mu karimbi kugira ngo banguranye umuntu n'uwundi umuntu wese amenyiwe ntihagire wengera uwundi njambona rero nanje mu byo dukora kumiye kuba karimbi kuko banguranya ntihagire uja mu bibi no mu vyiza bica bituma rero ndagihemera ndagemanga ushiko n'umusi ujaciriba izina ry'Iwanje mbega ico gihe bagutazira ku kazina ka Munyare hari mu mwaka wa henyimbo vyibu hagomba kuba hari nko mu 1991 igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe nari bwanavuke ntibari bwanavukeho bari 1991 rero ninde mwatanguye kuyikina kera cyane kwetanguye kera hari nko mu 1981 mbere rero ushima utari bwanavuke hariho uwabonye iyo ntuzi yo ninde yari umusore twahuriye mu duga ico gihe ngo shango wewe ngo waratumye ndeka kunyura urumogi kuko mbona kuravye ingene wari wabaye mbona ko ari ibintu biteye ubwoba mbona ari ntanguye kunyura urumogi ayo yari umusore kingana nkuko kwawe aca ngo araruheba kubera yari yabonye ko biteye ubwoba waca arumeka none muga hari ikintu ntaratahura muyo ninde niwe waruna muri iyo ninde nije narunwa barampindura gushikaho na wowe umbonye kashobora kumenya kandi bari gucugira ubwoba yego baragize umushatsi wande barawuhindura biraboneka ko gwakwishe yego ko gwanyishe n'ukuri n'ibindi vyinshi bakoze none burya mu buzima busanzwe nta gatabi wigezona oya gatabi sinakanyoye ego urumogi naragomvye kurunwa mugana naruretse kubera iki nta warumbujije ivyo abandi bavuga ko rubahaje ntavyo nabonye wowe wumva ko abandi rumogi rubahiki baravuga ko banezerewe yarabagacunka karya ngo yubwo heka ryakanuye cyakibona ari kumwe ari muri Amerika ngo hesha ngo mugaje ntanwa umenga byose nacahindutse Imana ari kiragwira nukuvuga kuba wibona kwa kundi naguma niyo nakwakurundi usanga wanwa duke ya wararukwega ukabura byande n'ibyo bariko baranywa nkabara nanje binyoye ariko ntaco byangira ngira ngo cyo tumare nta Rwanda tuje mu buzima bwa misi yose mbega abakinyi bama filime canke bama budukino dutandukanye biba bigoye ingene bashobora kuresha wowe ukuresha kwawe ntivyakugoye yaho inkumi waja kuvugisha yakibona yo kumengura muri twa dukino twawe twa misi yose reka ngenda kuresha ibyo sinabwa bitangure oya jiwe ko nagize ubugeni mu 74 74 dusa nibwagire kubikina umugabo nari ntanguye kuvuza utuziki ari bisagatari ikintu se twari twakoze mu triplex kari gatoya kakoze nabi ariho nakandi kari gakoretse mu kinjanja ndakiyoka mu kidebe nari natanguye rero rero nari natanguye nkagenda mu kabare nkavugirizayo abantu bakampa inzoga nayo ngenda kuresha ibyo sinari bwabikore urinjiye mu mugwi wa ninde uratanguye gukina umufasha wawe yavyakiriye gute yavyakiriye neza arabona ko ari bikino iyo kinanye n'ubundi mu mama mukundanye ntiwashika muhira kumbure zikaka oya ntidashobora kwaka bari bamaze kumenyera kuko twatanguye gukina ninde ninde ubona mu radio twari twatanguye gukina amateatre hariho théâtre ya mbere twatwahereye ko yitwa bwiza burahenda bayikiniye ahantu hari ya komisiyoni mu Giheta bari babibonye ivyo muri ko barakina n'umuntu ko adaca umugore wawe canke adaca umugabo wawe bari babimenyereye kuririmbanye zina navyo ico bitangura ryari kuririmbanye zina numva ko nari natanguye kuririmba utwo turirimbo two mu kabare n'ahandi havuye haba umugwi wa komine w'abaririmbyi komine nde komine Giheta mu baririmbyi n'abacuraranga amayo nta twa muri uwo mugwi uwo mugwi rero niho twace tutangura gusohora indirimbo hariho indirimbo ya mbere nasohoye bwa mbere na mbere ico gihe uba mbe basohora imiziki rya y'abasani canke yari rya miziki nyene karo hari karimbo naririmbye kitwa mwaramutse mukobwa avuga ngo mwaramutse mukobwa mwaramutse muhungu hari jambo
byambabaje ku mutima wa muhungu ntabarigwa ngo yaraje kukuresha mbega vyagenze gutesha mbega vyagenze gutesha Hai maneririmba nakandi kitwa ishari n'inzigo ishari n'inzigo birakazimirama abinzigo yazinze ishari rikabashwarayo uducuti twabo n'uducumu ubugizi c'abasumbya bagacira ku buhombo ishari n'inzigo birakazimirama ubu naho tugeze nyuma zaho rero naciye ntangura aho rero mu nyuma hava nakira gakiza urakizwa ndakizwa zanzoga hari uraheba zanzoga hariya ndaheba cyaninjira mu ijambo ry'Imana cyandirimba rero indirimbo zijanye n'ijambo ry'Imana ubu uri kuririmba indirimbo z'Imana kakari nakubwira kamwe ka buhobo reka nagacishe kono gashishe ndi kumwe na Yesu ndonyi inkomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyora nkagahonyanga mu izina rya Yesu ndi kumwe na Yesu umve ndonyi inkomezi zo gutsinda buhoma karasohotse akuririmba kari no ku rubuga urubuga mbega ni twandika Munyare nyene kuri YouTube kugira ngo wandika Munyare ntwenze nibutse Munyare ntwenze nibutse mbe ariko na Deo Munyare ntwenze nibutse Deo Munyare ntwenze nibutse ushobora utuntu twiwanje akaririmbo titre yako yitwa buhoma nyene cyitwa ndi kumwe na Yesu uri kumwe na Yesu mbega ujyanye imbere yo gukora ama audio muhora mukora n'ama video irafise video nabaje kuyikora ata video igira ndashira ko video buri bayiraba ku rubuga hariho n'indi munye nakoze muri misi ihayagiza iyi combine yacu yagiheta byose ubona hamamwe musanzwe mumenyera ibintu byo gukina ninde mbega bujya gukina ninde no gukina jya yandi mafilme ubu basigaye bakina byo bitandukanye musanzwe nta tandukanye mupfuka rihari hari no kuri vyose ni bimwe kinwa kumwe ego nta tandukaniro rihari no kuvuga ukina ninde na zijya zindi filme ushobora gukina none ngiyo nk'abantu bakishi barakunda kuntumira ngera gukina mu mafilme yabo nta bindi nta na repetition twiga turagira nta repetition kugira kina kene kina ni no kuvuga we n'ubu nyene naho umuntu yo gukinisha wokina ubu nyene no kina ugomvye kunkinisha yego nishuriza ideni ujya mu cameraman wanje amperani uri kurankinira hewe ariko gatutse we kaguha amafaranga ndakwizeye nkakugurana umbwira yuko bikugoye ariko nkarindira kuyansubiza urabona ubwo ari ubuntu gasha mbere udufaranga twanje nigire kandi ubandanije utayampaye nashobora gushira imbere y'ubutungane jewe sinkunda kugwana yaba nagwanaho twata dufatana mu mashadi nkakuniga Munyare imbere yuko turangiza ikiganiro mbega akantu mwarakinye vraiment kakavuzwa cyane kagakundwa cyane muri societe ndetse no mu gihugu cyose kaba yakahe erega niyo ninde nyene bashibanyitiramwe Munyare oya niyo nye twayise urumogi runyagubugabo yego intambamye kumbure mukunda guhura muri aka kazi kanyu ko gukina sinema ziba nk'inzi intambamye duhura n'ubukene ugukena gukina intambamye ya mbere n'ubukene urabona nk'ubu kugira ndonye umuntu azakumvatira utuntu twiwanje biragora kumukotesha ukotesha kamera ukotesha n'ibindi byinshi kwegeranya abakinyi n'ibindi bitoroshe kabisa umuntu muri ko murakinana muri ninde mwahuza cyane uvuga ati uyu muntu je hageze aho duhura nawe ndumva ryohewe cyane yari nkana misanzwe je nawe novuga kuko abakinyi bose iyo duhwanye turakinana neza kandi nta numwe ataba ariko harabahumuko ushobora kuvuga ati uyu muntu je iyo duhuriye muri action kanaga ndumva ko nkina vraiment ndi satisfait uko je gushika ubu ntawe uhari rero kuko kwese abameze genda muzana bukebuke rero ubona nko wari umbwiye ngo ndamwishyutse urumva yuko ko yari kunyishura kose byari kuzana ndaca bimivye ndamubwira kandi wasanga bigenze neza urumva ko atawe ushobora atawe no vuga ngo uyu niwe yonyorohera cyaka wowe ushobora kumuzana gushika aho gishobora kuhuza Munyare tubwire ibikorwa vyawe twibutse kandi ibikorwa vyawe dushoboye kubikura ku mbuga izihe hama niki wosaba kugira ngo impano yawe ibandanye itera imbere urabona
ibikorwa byanje nakubwiye ko uca kuri YouTube ukandika Deo Munyare ntwenze nibutse kandi nawe kwandika ntwenze nibutse gusa ucibona ibintu by'iwanje hama ivyo bikorwa rero kugira ngo ibintu bitere bigenda neza ubwa mbere namrije no kubarira sigaje igihe gito umfese imyaka 72 urumva rero imyaka sigaje ko ari mikeya cyane uwo gomba kugira icyakoze nuwoza ubunyene urumva naratangaye umunsi umwe twagiye guhamba mwene wacu twakorana kuri bene ibinyene ninde witwa Darcy ego cyagiye twagenda guhamba agahungu gatoya kitwa KACAMAN kame k'igitega umwe muri abo isanduku bazanye wasanga rishobora kugugwa amahera hafi y'umuriyoni isanduku bazanye y'iguhambamo KACAMAN DARCY canye guhambamo ubundi ndakubwiye era abo bantu rero bariko bantegurira amasanduku babanze bayabike bazane dukora ico gikorwa isanduku barabika harya baze bayizana igihe cyayo kigeze ubu rero bamfashe nkora amafilme nkora indirimbo muri kino gihe gito yansigaje kugira ngo ibintu bize bigende neza abantu baze bamenye niho najya asanduka zoriza bati uyu yari yakoze ibintu bikomeye cyane no bati iri ni isanduka ijira rizanye tatsi bizomugirira kama icyo rero nico shaka rero nuko akantu kamwe canke tubiri wibuka kuri KACAMAN DARCY ni nkuto KACAMAN ndi mwibuka ko tukinira ahari ahanyeneye ahanyene niho twakiniye yari yari umuzukuru wanje hanyuma rero ndamuzana imbere y'intahe mu kumuzana naje namuhetse mu mugongo kandi umuzanye imbere y'intahe ndashika ndamwurutsa harahanyene hamero nije kwitwarira uyu muhungu ibintu yankoreye n'amatabitabi tuteke inyama ntitumenye zaciye akaba yasitwaye none rero nagakono ndabere naba n'inkono duheruka inkono yari yuzuye inyama canke yari yuzuye indya tukasangirera none rero bashinga ntahe mumenye urubanza muducira n'uyu mushinga ntahe nako kantu nibuka twakinanya KACAMAN mbega murazi ko twimirije imisi mikuru Noel na Bonane nta kantu mwe mwarateguriye abene igihugu basanzwe babakunda kumbure mu mvo zo kubanezereza ino hariho umuhungu umwe nawe nyene aje atavyorosha ahanye wanyu mu Giheta iwacu mu Giheta yitwa hakora inoti akora kanoti cyane bashinu kuraje atavyorosha biteguye igitera amazokora cyo gitera rero kizobera ngaho hepfo ahantu hari amashuri ahantu hari amashuri hari n'ishuri gitwa Itabu muri kino gihe uwo rero hakora inoti yarateguye hariho abandi baririmbyi hariho umuhungu witwa DK hariho umuhungu witwa Bwite bose rero tuzoba turi kumwe mu giteramo yego ndibatse ko bizogenda neza kuko kizoba ku munsi mukuru wa Noel nye kizoba ku munsi mukuru w'Bonane mbega kwinjira kazobara kanoti kangana gute naho ari umuntu akunda kanoti nkuko izina ryiwe rivuga ngo ni kanoti yavuze ko ico giteramo ciwe kizoba ku muntu ntaco bazobaka twasambera abantu bazoza ari benshi cyane kwirabira ko karoro yego bamubone hakora inoti biwe bamubone yego Munyare na Munyare nibaze ko na Igozen TV tuzohashika kugira ngo tubashigikire bizoba bikomeye namba Igozen TV izobihana ego Munyare reka tubasezere ego murakoze namwe mwakoze kutwitaba naho twabateye tutiteguye no hanyuma muze mugaruke ahubwo umuyobozi wa Igozen TV akajambo mubwira umuyobozi wa Igozen TV ben Igozen TV ya Igozen TV canke Igozen TV Igozen TV ego ndamushimiye ko yandungikiye abantu baza kunganiriza nawe nyene ndabona arafise kamera amakuga kamera rero aza kanize nkore bya bindi navuga uzumurondere n'umwana mwiza vre azogufasha ntazobura icyo azogufasha na cyane muri iyo mpano ufise kuko n'umuntu yitaho kuduza imbere abafise impano zitandukanye nuko rero murakoze hama ngarutse gato kubifuza ko bafasha cinema sinzi ko mwo basigira kanimero kugira ngo baze babaronke vyoroshe ego abagomba kubo labafasha hariho nimero ikoreshwa hajya ku telefone isanzwe ni 39 106 amajana 980 iri kuri WhatsApp nayo 61 amajana
748 169. murakoze Ego. Sawa. sawa